Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu numwanya tugiye kubageza ko amakuru agezwe ko muri kano kanye biriko biravugwa muri politike ndetse n'ibiriko biravugwa mu bihangange bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni nyuma yaho Alain Guillaume Bunyoni akure mu iborero rikuru rya Gitega akajanwa kuvurirwa mu bitaro bikuru vy'intara ya Gitega. Kuri ubu ibintu ntivyoroshe cyane muri systeme ya CNDD-FDD. Benshi mu bihangange vyo muri CNDD-FDD ntibiriko birumvikana neza ku kungene Alain Guillaume Bunyoni ariko aravugwamwo ndetse n'ingene apfunzwemwo. Bamwe bati Alain Guillaume Bunyoni numwe mu bo twagwananye urugamba kuva mu ishamba gushika dufasha ubutegetsi mu mwaka w'2005. Umutegetsi tumaze ko imyaka 20. Alain Guillaume Bunyoni yarakoze ibidasanzwe nawe muri urwo rugendo rwose rwa CNDD-FDD hobo rwa politike ndetse n'ugw'intambara. Abandi bati Alain Guillaume Bunyoni yaragomeye systeme, yarishize hejuru cyane ya systeme, niwe yatumye tumukura muri systeme. Rero niyumve igihano ariko arahabwa. Bamwe benshi iyo bumvishe systeme bibaza abo babayirimwo. Bamwe bati ese abo bagabo babagize systeme ni bande? Ese babajejwe iki mu gihugu canke se mu mugambwe ukomeye? Reka tubigaruke ko muri kano kanya. Imbere ko tuza kubageza ko vyinshi biriko birabamwe nyinyurana mu bihangange bikomeye nga mu gihugu c'u Burundi bivanye n'ubugwayi bwa Alain Guillaume Bunyoni, reka tubanze tubageze ko ese systeme ni iki. Systeme ubundi ni ikintu cyagutse bivanye n'ingene cubatswe n'ivyo gikora, ariko twokivuga ko gato mu ncamake kugira bizobafashe gutahura inkuru zimwe zimwe zimirije, kuko gutahura ivya politike n'ingene ikorwa si vya bose. Mu Burundi tugita systeme, ariko mu yindi mihingo y'isi bayita deep state. Deep state mu vyumve neza, benshi mu bazi ivya politike yo mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibi barakunze kuvyumva. Ubundi systeme ni umugwi w'abantu bake, abashinga ntahe n'abakenyezi babategetsi canke bigeze kuba abategetsi banditse amateka akomeye gushika aho bubahika birenze urugero ku buryo ivyo vyubahiro vyabo vyabashoboje guha canke gusabira ubuzi bukomeye ababo baba bajyango canke inshuti, ariko bigakorwa mu ibanga rikomeye. Guhabwa canke gusabirwa akazi gakomeye n'abantu nk'aba ni imbitsi ikomeye, kuko baba bafise ibiharuro vyo muri kazoza ico uzobakorera. Iyo bashaka ko abantu runaka babizera canke bakabuba cane, eka bakabayoboka buhumyi, babanza kubereka ibitangaza bashoboye gukora mu gihugu canke hanze yaco. Aha harimo kwica uwo bashatse, bagapfunga uwo bashatse, bakakakazi uwo bashatse, bakagaha uwo bashatse mu nzego zose zikomeye z'igihugu, ku buryo musigara mubafata nk'utumana. Ico gihe rero muca mubatinya, ivyo bashatse mu bikora uko babivuze mutabajije kubera muzu wanse ingene bamugenza. Abo bantu bubatse iyo systeme ntibakunda kuja habona ngo bavugwe mu binyamakuru, ubuzima bwabo bwama ari amabanga, n'ivyo bakora ntigopfa kumenya ko ari bo babikoze, kuko bo batanga amategeko bigakugwa n'abandi bantu muri babandi bahabwa bwabuzi nyene. Uzosanga bafise amabanga akomeye y'ibihugu, ari nk'abakuru b'ibihugu, abarongoye, abasirikare, chef d'état major, abatwara ibipolisi, abatwara amasentare makuru y'ibihugu, abatwara amanama nshinga amateka na nkenguza amateka, abatwara imigambwe iri ku butegetsi, abashikiranganje, abacamanza bakomeye, abatwara ibinyamakuru bikomeye, abanyamakuru bumvirizwa cane, n'abandi bose mu buzi bajejwe ibisata bikomeye vy'igihugu bayoboka directement canke se indirectement. Abo bantu bubatse systeme. Kenshi ugasanga bubatse systeme izo nzego twibaza ko zikomeye batazirimwo, ahubwo bashinga amashiramwe yigenga akomeye batwara nkaho wogira n'abakozi bahoze ari aba leta, hama barakukuruka canke barabivamwo. Ayo mashiramwe ni usanga yama aratsindira amasoko akomeye y'ibikorwa vya leta, bagatungishwa ku rwego ruhambaye n'amafaranga ya leta, ariko mu nzira y'ibanga, ku buryo ubimenye utategerezwa kubimenya ushobora kubizira. Abarongoye systeme canke se deep state baba bameze nka kujya umumenyereza w'umupira w'amaguru canke nka kujya kumumenyereza w'umupira w'amaguru canke izindi nkino. Abamenyereza baba bicaye inyuma y'ikibuga, abakinyi bari mu kibuga, ariko nibo babona ingene urukino ruriko ruragenda kurusha abariko bakinira mu kibuga.
gutsinda canke gutsindwa k'umugwi biba biri mu maboko y'umumenyereza kuko arashoboye gutegeka umukinyi yariko akina neza agasohoka hakinjizwa igihwahwari umugwi ukaba uratsinzwe canke agahindura abakinyi ibibanza bakinamwo canke akabahindurira uko bakina tactique de jeu bigatuma batsindwa. Ubutabizi azokwama yidogera abakinyi ko bavyifashemwo nabi kandi atari bo bavyononye. Abantu benshi bahanga amaso abakinyi bari mu kibuga nibo bashimigwa insinzi, nibo basayangana mu mafoto n'ibinyamakuru, ariko mwene insinzi umumenyereza ni gake arabwa canke amenyekane mu gihe vyose biri mu minwe yiwe. Dufatiye ku gihugu gikomeye ku isi nka Amerika, byaratangaje benshi kubona Donald Trump atsinda amatora kandi yaheruka kwigenza nabi agateza akaguma mu gihugu igihe yarahanganye na Joe Biden yitwaje ko yibwa amatora. Kugumura abanyagihugu muri Amerika gushikaho bagaba ibitero ku ngoro y'inama nkenguzamateka yubahitse cyane nka kapitale, kandi uri umunyacubero nka Trump bifatwa nk'ugwemukira igihugu ku rwego rwo hejuru. Mugabo vyarahindukiye abari watsinda amatora asubira kuba umukuru w'igihugu kuko vyemejwe n'abatwara systeme yaho. Muri Amerika hariho systeme deep state iri hejuru y'abarepublikani n'abademokrati. Iyo systeme rero niyo ihitamwe umugambwe uzotwara ikiringo runaka hisunzwe uko icuka ca politike rusange cifashe ku isi. Baraba ko hakenewe umukuru w'igihugu w'ikigaba azoshobora gutumwa mw'isi gufata ingingo ziremereye kandi zigoye, bagaca bakora ibishoboka hagatwara umurepublikani. Iyo bashaka kuza gukoresha inzira z'umwumvikano, guhoyahoya no gutanga ihumure, hazanwa umudemokrati. Mw'isi systeme z'ibihugu rutura ziba zizinanye mw'ibanga. Barashobora guhitamwo aho baja guteza imidugararo bakajyanisha abanyagihugu baho kugira haduka intambara ku mvo zibiri. Imvo ya mbere, baba bashaka ko ibigwanisho bikomeye bakoze ku mafaranga menshi, amabombe n'ibindi rutura bisohoka mu bubiko bikagogwa kuko bishobora kononekara canke bakifuza gukora ibindi bigezweho kurusha ivyahahora. Abo barongo izo systeme rero baca bumvikana mw'ibanga ridasanzwe bakigaburamwo kubiri. Bamwe bakabigurisha kuri umwe mu bariko baragwana, abandi bakabigurisha ku wundi. Imvo ya kabiri, kubera ivyo bigwanisho rutura biba bizinje cyane rwose, babiguha nk'ingurane bagaca bagusaba ko bariha mu butare bazoza kwimba mu gihugu iwawe mu kiringo runaka, kandi ubwirwa ko ubwo butare bugiye gukora ivyuma vy'iterambere, ariko nibwo busubira gukorerwamwo ibindi bigwanisho ruhonyanganda biteye imbere. Nico gituma uzokumva bavuga ko politiki ari ububeshi. Nukubera abayikora babitsa amabanga menshi batifuza ko amenyekana, bagaca bakoresha ibinyamakuru bikomeye bigatanga amakuru ameze nk'ukuri ariko atavuga ukuri nyako. Izo systeme rero zikomeza uwo zishatse zikazimanganya uwo zishatse. Iyo umukuru w'igihugu canke undi mutegetsi akomeye mu gihugu zashizeho ashatse ko bikura, iyo batamwishe baremeka ivyaha bakoresheje bwa bucamanza butwagwa nabo, nka kujya kwa Nicolas Sarkozy mu Bufaransa ugatabwa mu mvuto ukavundirayo. Systeme rero ziri ukubiri nkuko twabitohoje. Mu bihugu rutura systeme iba imwe, iyo nyene isanzwe tegeka ibiba muri ico gihugu nije gutegeka no mu bindi bihugu bidakomeye. Mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere nk'ivya Afrika, Amerika y'Epfo na Aziya hoho haba systeme zibiri. Imwe yo mu gihugu imbere itegeka umukuru w'igihugu n'abandi bategetsi bose. Iyindi ca iba imwe yo muri vya bihugu rutura iza gukorana niyo yo mu gihugu imbere kuko ziba zirushanya inguvu. Iyo systeme mu gihugu rutura irashobora gusambura systeme itwara yo mu gihugu gikenye iyo yabagararije bagashiraho iyindi igizwe n'abaho mu gihugu nyene ariko ibayoboka. Ni waramuka rero ubonye umukuru w'igihugu atwara igihugu kikiri mu nzira y'amajambere amaze imyaka myinshi ku butegetsi, amakunga ataca bivuga ko agategura amatora akagoma yatsinda inshuro nyinshi agasazera ku butegetsi, bizoba bisigura ko umukuru w'igihugu ari we mukuru wa systeme y'imbere muri ico gihugu, akaba akorana neza na za systeme rutura ku isi. Umukuru w'igihugu kikiri mu nzira y'amajambere kandi uzomenya ko ari we mukuru wa systeme y'imbere mu gihugu iyo ubonye bikunze akamara imyaka myinshi ku butegetsi. Mu mugambwe wiwe ntihagire uwuvuga, kandi abo bagendanye benshi bakaba barishwe bagapfungwa canke bagahunga abayabikoze kugera bari we aba hejuru ya bose na vyose.
ariko ivyo abishika ko abifashijwemwo na za systeme rutura kw'isi kuko ziba zishaka ko azoza ivyo zishaka vyose atanumwe amukomakoma. Wewe rero umugwanyije amakungu ntakumviriza kuko ubushaka kubangamira umwana wabo. Mu Burundi umukuru w'igihugu siwe yigena, abanyagihugu baja kumutora hariho abo mu mugambwe wiwe babanje kumwemerera ko ari we azoja imbere. Iyo uwo mukuru w'igihugu rero adahuje n'abamugenye baramuhagarika agahagararira rimwe n'umutima wiwe, canke ukabona umutegetsi wahora wibaza ko avuga ari kijana avundiye mu munyororo kakaba kamizwe n'ingoma ntihagire n'ubaza ivyabaye. Wihweje neza iba mu Burundi kuva hejuru mu nzego zikomeye hariko hahabwa amabanga abantu ubumvirije ivyo bavuga ukabaraba ingendo yabo ubona ko atari bo bafata ingingo zikomeye z'igihugu. Bamwe bati none systeme mu Burundi itwagwa nabande? Ico ni ikibazo benshi bibaza cyane cyane abakurikiranira hafi ivya politike. Tugarutse rero kuri ibi twari duhejeje kuvuga ngo iyo umukuru w'igihugu adahuje n'abamugenye baramuhagarika agahagararira rimwe n'umutima wiwe, cyangwa ukabona umutegetsi wahora wibaza ko avuga ari kijana avundiye mu munyororo kakaba kamizwe n'ingoma ntihagire n'ubaza ivyabaye. Benshi baribuka mu myaka iheze kuva mu mwaka w'ibihumbi 2014 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2020 Alain Guillaume Bunyoni yari umwe mu bantu bavuga ari kijana nga mu gihugu cy'u Burundi yategeka ico ashatse cyose. Hari benshi bavuga ko kandi uyu ari umwe mu bategeka uwicwa canke se uwukira. Gushika afashwe mu mwaka w'ibihumbi 2022 benshi mwaragiye mubona bamwe mu bategetsi batangura gusakwa mu mihana yabo. Aho tukabibutsa ko nk'uwahora ari umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana yarasatswe, Reverend Ndikuri umunyamabanga mukuru umugambwe ku butegetsi nawe arasakwa, ndetse n'abandi bategetsi harimwo n'urongoye inama nshinga amateka kuri uyu munsi ari we Giras Daniel Ndabirabe nawe bivuga yuko muhiriwe yasatswe. Abo bose rero bashaka ngo bari mu bashatse ko Alain Guillaume Bunyoni yohabwa yoronswa ikigongwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, ariko iryo sakwa mu mihana yabo nabo vyarabateye ubwoba bituma Alain Guillaume Bunyoni bamukurako amaboko. Naco gituma benshi mu bategetsi muri no minsi iyo babajije ikibazo cerekeranye niwe rero umushikiranganje wa mbere ari we Alain Guillaume Bunyoni baragerageza kugihungira kure, ahubwo bakakubwira ibindi wewe utababajije ukumva bazanye nk'ibindi bibazo bihanze igihugu kugira ngo aba ari byo abanyagihugu bahita batera ko akajisho. Gusigare nuko muri systeme n'ubundi ibintu biba bitoroshe. Ngiyo rero nsigura systeme nkuko twari twayibatohoreje muri ano makuru. Mu yandi makuru kandi ikiziga kitamenyekanye catowe mu mutumba Muwange, abanyagihugu basaba ko umutekano utsimbatazwa aho ni mu Rumonge. Kwigenekerezo ya 10 Gitugutu uyu mwaka w'ibihumbi 2025 ikiziga c'umugabo akiri muto atazwi mwidondoro caratowe mu gitondo cyo ku munsi wa kane ku mutumba wa Muwange muri zone Kizuka ya commune Rumonge mu ntara ya Burunga mu manuko bw'u Burundi. Kubw'umukuru w'umutumba Muwange na benshi mu babibonye biboneka ko uwo mugabo yishwe n'inkozi z'ikibi. Uwo mugabo ngo yoba yiciwe mu kiyaya c'uruzi Dama imbere yo gutabwa mu mufurege ujabukana amazi yacishije munsi y'ibarabara. Amaboko y'umuhisi yaraboshe n'umugozi aboheye mu mugongo, bigashimangira ko bwoba ari ubukozi bw'ikibi bwakozwe. Gushika ubu nta numwe mu bikekwa arahagarikwa. Inyamiramabi mu gipolisi yashitse kuraba ivyabaye ku bw'igipolisi cyo mu Rumonge, ikiziga caciye kirungikwa mu buruhukiro bw'ibitaro vya Rumonge. Amatoza yatanguye kugira ngo abakoze ubwo bubisha bamenyekane. Icuka c'umutekano mu kerero giteye amakenga. Iryo bara ryabaye mu gihe komine Rumonge yibonekezamwe urukurikirane rw'amabi ateye amakenga. Mu kiringo kidashikana imisi ibiri ku munsi wa kabiri genekerezo indwi Gitugutu ikiziga giciye umutwe c'umwigeme imyaka ishika 20 cari catowe ku mutumba Mutambara aho nyene muri komine ya Rumonge. Ibiziga bibiri bitowe mu kinogo kidashikana amasaha 48. Umutekano muri ako karere k'intara ya Burunga rero ukaba uteye amakenga. Abanyagihugu bo ku mitumba ya Muwange na Mutambara baratabaza indongozi bakanasaba ko simbatazwa umutekano n'amatoza yimbitse akaba kugira ngo abakora ubwo bwicanyi bamenyekane.
Ni vyinshi rero biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi haba mu gisata ca politike ndetse no mu bindi bisata bitandukanye. Gusa ufyonde subscribe canke sabone butarafyonda ko kugira ngo tushikanwa nadushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nabi biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhuza TV rero Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.